Imbere yuko tubandanya igikorwa cy'uyu munsi, reka tubanze twicishe bugufi dusenga Imana. Data mwiza, muremyi w'ijuru n'isi, ikiyaga n'ibirimwo, izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye, ndagukengurukiye ingene wogiye kumpa akaryo kugira ngo mvuge ijambo ryawe, kugira ngo abaryumva ribafashe kandi abaryovyumva mu minsi iri imbere, maze rize bagire ikimazi mu bugingo bwabo. Ndagusavye ngo unyobore, undongore, umfashe ko ndi umunyantege nke, ariko ndasavye ububasha mvajuru uhagararane nanje. Hezagira igikorwa kigiye gukorwa, maze kugira ngo kigire ikimazi kandi kibicicubahiro n'iteka, kize gishikane benshi kukugororoka. Urakoze, urabana nanje mu kanya kose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Bene data muri Kristo Yesu, bavukanyi bashiki bacu, nonge kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi mfise icigisho kijanye no kubatizwa. Kubatizwa nza kubica ndakuvyigisha mu mice ibiri: kubatizwa hanyuma no kongera kubatizwa. Ayo niyo majambo, niwo mutwe w'icigwa cy'uyu munsi. None kubatizwa niki? Kubatizwa bisigura iki? Reka tubanze twiyumvire. Iyo ugendagenze canke iyo wumvirije hirya no hino, hari imibatizo irenga 3, mbere ngira ngo irashika no ku 10, ariko hari imwe twagerageje gutoragura kugira ngo kumbure iburufatiro abantu bashobore gutahura. Ubwa mbere hari umubatizo bakororera amazi ku mutwe, hari umubatizo basuka utuzi dukeyi mu ruhanga, hari umubatizo wo kwibirizwa mu mazi, hari umubatizo wo gusimba umuriro, hari n'imibatizo yo gukubitwa inkoni. Ivyo vyama vyabaye. Abagerageza kuraba no gukurikirana barabona bamwe bakubitwa inkoni mu buryo kubatizwa, abandi bagasimba imiriro. Ariko umubatizo nyakuri wizewe ko na Bibiliya, ijambo ry'Imana, abizera bategerezwa gukurikiza bakawukora, ni umubatizo wo kwibirizwa mu mazi menshi. Uwo niwo mubatizo wemewe. Iyindi mibatizo yose ni ubusa gusa. Mbega iyo mibatizo imwe imwe iva hehe canke ikorwa n'abandi? Abakatolika ntabwo ndiko ndabasevya. Abakatolika murabizi babatiza umwana w'uruyoya amaze imyaka imisi 8. Uwo muntu ntabazi nico ariko arakora, bakamubatiza agakurana uwo mubatizo, bakavuga yuko uyo muntu yabatijwe, ntazi nico yakoze. Ahandi nabonye bariko barabakubita inkoni. Sinzi ko ari uburyo bwo gukomezwa, babakubita inkoni aca imbere ya padiri, bamukubita inkoni, amuramutsa acagenda. Yewe nabonye ari gitangaza. Ariko umubatizo nyamubatizo nukuri, nagira ndababwire ba Kristo, mwumva ico mukwiye gukora, mukwiye kubatizwa mu mazi menshi, nkuko Kristo umwana w'Imana nawe yemeye akinjira mu mazi menshi akabatizwa kugira ngo ashitse ukugororoka kose. Nuko rero ibi nivyo nagomba kubanza kubabwira mu ntangamarara. Iyo mibatizo yose uko ari nayidondaguye irenga 6 hano. Uwo twizera ni umubatizo wo kwibirizwa mu mazi menshi. None umubatizo wo mu mazi menshi usobanura iki? Canke kubatizwa by'ukuri bisobanura iki? Kubatizwa bisobanura kwinjira mu muryango w'Imana. Kabiri ni ikimenyetso cy'ubutumwa bwiza. Mvuze gutyo ntushobora kuntahura. Ikimenyetso cy'ubutumwa bwiza nuko umuntu yabwiye ubutumwa bwiza akizera, amaze kwizera asaba ko bamubatiza. Rero number 1 ni kwinjira mu muryango w'Imana. Number 2 ikigira kabiri ni umwimbu canke ikimenyetso cyo kwizera ubutumwa bwiza. Aho ndibaza ko tujanye. Dusomye amajambo tubona muri Marko igice cya 16 umurongo wa 15 kugera 16 gusa. Twagomba dusome aya majambo turabe ica tubwira kuri isiguro y'umubatizo icarico. Nagusaba ngo ntega amatwi kugira ngo tujane wumve amajambo y'Imana ica guhanura. Yarampanuye nawe aguhanure agufashe. Marko 16 umurongo wa 15 kugera 16.
arababarira ati nimugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Ngaha rero navuze yuko ari kwinjira mu muryango w'Imana, nakubwiye yuko ari ikimenyetso cyo kwizera ubutumwa bwiza. Yesu atumye abigishwa biwe babwira ati genda mu mahanga yose mubigishe. Abizera, ikimenyetso cya mbere ni ukwizera, hanyuma abatizwe. Uwizera akabatizwa azokizwa. Ni ukuvuga rero ukubatiza ni ikimenyetso, ukubatizwa ni ikimenyetso cy'uko wizeye ubutumwa bwiza. Mu gihe utarizera ubutumwa bwiza ntushobora kubatizwa. Kubatiza umwana w'uruhinja abazi iki? Nta n'icyo amenya. Ni nacyo gituma umubatizo mwiza ari umubatizo w'umuntu akuze, ashobora gutahura icyo ariko arakora, ko yumvise ubutumwa bwiza maze akizera hanyuma akabatizwa. Ariko utarizera ngo amaze gutsindwa n'urubanza. Abantu bumva ijambo ry'Imana ntibizere batsinzwe n'urubanza imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Rero ngicyo ikimenyetso cya mbere cyangwa cyo kubatizwa bivuga. Kubatizwa kandi iyo tugenda dusoma ijambo ry'Imana ni ikimenyetso cyo kugera cyangwa no kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Yesu Kristo umwana w'Imana nawe yarabatijwe. Ntabwo tubona ko yabatijwe ari uruhinja, ntabwo tubona ko yabatijwe afite umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri. Yabatijwe ari umugabo w'imyaka 27. Yabatijwe ari umugabo. Ni nacyo gituma twikwiye kubatiza abantu bakuze bashobora kumenya ukuri, batahura ukuri, batahura icyo bariko barakora. Dusome Mariko 1:9. Dusome Matayo igice cya 3. Murantunge ngaho igice cya 3 umurongo wa 13 turageza 17. Kubatizwa kwa Yesu navuze ko ari ukugera ikirenge mu cya Yesu. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwangira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishyura ati bikunde, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Bunaramukundira. Yesu amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Maranata. Yesu yaje kuri Yohana ngo amubatize. Twavyumvise Yohana atangura gutinya ati oya, isi no kubatiza, niwe ukwiye kumbatiza. Ariko Yesu aca bugufi arambwira ati bikunde umbatize kugira ngo nshikane ukugororoka kose. Rero iyo tubatizwa, ijambo ry'Imana rivuga ko ari ugushitsa ukugororoka kose. Yesu yashikije ukugororoka kose. None natwe ni kubera iki tutobatizwa muri ayo mazi menshi ngo dushikane ukugororoka kose? Wewe ubatizwa mu mazi make, umva iki jambo ry'Imana rikubwira. Ikintu cyose Bibiliya itakubarira nukwiye kugikora. Uranyumva mwene data ngaha? Nawe mwene data uzumva aya majambo. Ikintu Bibiliya itakubwira ntugikora. Ivyo bakubwira ataho vyanditse, bavuze uti vyanditse. Ibi mubatiriza abana buduhinja vyanditse kugira ngo bakwereke aho vyanditse. Ntaho vyanditswe. Kubatiza nukubatiza abantu bakuru. Igihe Petero yavuga ubutumwa Yerusalemu, habatijwe isinzi ry'abantu bakuze, abagabo bakuze, ntabwo bari abana. Nuko rero iyo tuvuga ijambo ryo kubatiza no kuraba neza, ntitupfe gukurikira gusa. Abantu benshi bakurikira ngo nuko mama yavukiye mu idini, ngo nuko ngo iryo dini ngo nanjye narivukiyemwo, ngo nuko arimwe abantu benshi. Haba namba. Icyo si cyo gisobanura idini ryiza. Idini ry'ukuri no kuraba icyo Bibiliya ikubwira akaba ari cyo ukora. Ivyo navyo bakubwira bavyita dogmas. Izo dogmas nazo zasijweho n'abakatolika. Dogmas bisobanura gushiraho ibintu, kuvuga ibintu, kuzana ibintu kabihereza abantu ntibabaze, bakavyemera uko nyene bati ndiyo bwana. Iyo niyo dogmas. Rero bemera abantu ama dogmas, ibintu bitagira insobanuro atawo bihagaze muri Bibiliya. Okay, kubatizwa rero kandi no ukuvuka ubwa kabiri. Reka dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu cyanditswe na Yohana
igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 6. Dusome. Yesu aramwishyura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishyura ati, nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Imana ishimwe cyane. Hano turumvise neza ico kubatizwa bisobanura. Nikodemu yari umukuru wo mu bafarisayo, nawe ntiyaraza aya majambo, nubwo yarazi byinshi ibintu yabisobanukiwe. Nuko rero uyu munsi ushobora kubuzi byinshi, utahura byinshi, uzi byinshi, ariko umubatizo nyawo Yesu ariko aravuga utujana utwerekana ko tuvutse ubwa kabiri utawuzi. Nkuko Nikodemu yari umunyabwenge, ko Nikodemu yari umukuru wo mu Bayuda, ariko ntiyarazi izi nkuru. Nuko rero iyo tutarabatizwa tuba turi mu kameremere k'umubiri, kuko tuba twavyawe n'umubiri. Ariko iyo tubatijwe twemeye ubutumwa bwiza, tuba tuvutse mu buryo bw'impwemu. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe n'impwemu naco n'impwemu. Kubatizwa rero ni ikindi kimenyetso cerekana ko tuvutse ubwa kabiri. 3, ijambo ry'Imana rikomeza ritubaza, nako so kutubaza no kutwigisha kugira ngo dutahure uyu mubatizo. Umubatizo usanga abantu bagenda babatizwa uko bigombera, bakavuga ngo n'abakristo bakemanga, ariko ijambo ry'Imana bakarika inyuma, bagakora iko byita dogmas, ibintu bitabazwa, ibintu dasubira kubaza. Kubatizwa rero kandi ni kimenyetso cyo guhambanwa na Kristo, kuzuranwa nawe, kugendana ubugingo budashira. Amen. N'amajambo meza cyane. Kubatizwa, guhambanwa na Kristo, kugendana, kuzuranwa nawe, kugendana ubugingo budashira. Niyo siguro yaya majambo canke iri jambo rivuga kubatizwa. Dusoma Abaroma 6, turasoma umurongo wa 3 turageza 4. Canke ntimuzi yuko twese ababatirijwe kuba muri Kristo Yesu twabatirijwe kuba no mu rupfu rwiwe? None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe, tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nkuko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, abariko natwe tugendana ubugingo busha. Amena. Hano turumvise kubatizwa n'ikindi kimenyetso cyo guhambanwa na Kristo, ukazuranwa nawe, kandi ukagendana ubugingo bushasha. Guhambanwa nawe bisobanura guhamba kameremere k'imibiri yacu, hanyuma twazuranwa nawe tukazukana ubugingo bushasha, tukagendana ubugingo. Kubatizwa niyo sobanuro yavyo. Nuko kubatizwa ni sobanuro nyinshi, ariko bihurira ku kintu kimwe. Ngomba kukwereka umwimbo wo kubatizwa, cyanke akameremere ko kubatizwa, cyanke ico kubatizwa kumaze, nkuko Bibiliya igende bitwereka. Kubatizwa no kubatizwa mu rupfu rwa Kristo, guhambanwa na Kristo, tugendana ubugingo, ivyo namaze kubivuga, ni kimenyetso cyo kwambara Kristo. Amen. Wewe unyumviriza ukumva ubutumwa bwiza, nagusaba ngo usubiremo aya majambo, ugenda urabe Bibiliya, nawe ukurikire usome urabe. Nukuvuga ni kimenyetso cyo kwambara Kristo. Ijambo ry'Imana ribishingira intahe. Dusome Abigalatiya 3 umurongo wa 27 na gushitsa 29. Kuko mwese ababatirijwe kuba aba Kristo mwambaye Kristo. Amena. Ntihashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntihashobora kuba umugorano cyangwa uwidegembya, ntihashobora kuba umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ko muri aba Kristo muri uruvyaro rwa Aburahamu, murabaragwa nkuko vyasezeranye. Maranatha. Nukuvuga yuko iyo tubatizwa twejeje kubatizwa twambaye Kristo, abantu batubonamwo ishusho ya Kristo, kuko niko ijambo ry'Imana rivuze ngo nukwambara Kristo. Nubwo abantu batatubona mu buryo bw'umubiri ko Kristo aboneka muri twebwe, ariko muri twebwe Bibiliya ivuze yuko ko ari kwambara Kristo. Kandi noneho abantu bashobora kutubona mu buryo bw'ingeso zacu, kuko twamaze kwemera ijambo ry'Imana, tukabatizwa, tukagendana ubugingo,
abantu bashobora kubona ko ari cyahindutse mu bugingo bwacu kuko twambaye Kristo, tugendera mu nzira Kristo agomba. Nuko rero ikive tubatijwe kandi ntihabaho umuyuda, ntihabaho umugiriki, ntihabaho umugore cyangwa umugabo, ntihabidegera, twese tuba turi umwe muri Kristo Yesu. Nuko rero ko turi muri Kristo Yesu, ko vyagenze gutyo, turi uruvyaro rwa Aburahamu, byumvikana tuba twinjiye mu muryango w'Imana. Israeli uruvyaro rwa Aburahamu, twese dukomoka kuri Aburahamu, ariko noneho Imana ifise umuryango wayo yitoranirije Israeli, ubwoko bwayo. None rero tubatijwe tukambara Kristo, nta tandukaniro ry'abayuda n'abagiriki, twese tuba twambaye Kristo. Nukuvuga natwe tuba twinjiye mu muryango w'Imana. Kanatsinda niko bimeze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. None tumaze gucika abana b'Imana, hanyuma noneho tumaze kubatizwa, twinjiye mu muryango w'ubwoko bw'Imana, twinjiye mu muryango w'abatoranije w'Imana. Rero kubatizwa byerekana ko twambaye Kristo. Kubatizwa kandi ni inshingano z'abakozi b'Imana, ni igikorwa umukozi w'Imana aterezwa gukora. Hano ijambo ry'Imana rirabitwemerera kandi rirabitubwira ni inshingano canke n'igikorwa cy'umukozi w'Imana. Kandi si inshingano gusa, nico Kristo yadutumye gukora. Iyo dusoma muri Matayo 2:8 umurongo wa 19 kugira 20 turabona aya majambo icyo atubwira. Reka tuyasome kugira ngo wumve icyo aya majambo atubwira, hanyuma nk'umukozi w'Imana wumve inshingano zacu nico dukwiye gukora icarico. Reka dusome nkuko nabivuze muri Matayo 2:8 umurongo wa 19 kugira 20 twumve icyo hatubwira. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana rya Mpwemu Yera, mubigishe kwitonda ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose ukisa ku muhero w'isi. Amena. Nkuko namaze kubivuga, ni Great Commission, ni igikorwa gihambaye Yesu Kristo yadutumye gukora. Kandi iyo avuga kugenda, si kwicara ku rusengero ubona abanyeshengero bagusanga ku rusengero, nuko ugenda kubarondera we ukababwira ubutumwa. Hari abatazi n'iyo urusengero ruri, ariko ugiye ku muryango ukabashikira ngo batuganire ijambo ry'Imana, barakumva ubukoze cya gikorwa Kristo ya gutuma gukora. Ariko hari ukabaza kubigisha ivyo yageze byose. Ariko abakozi b'Imana benshi, abavuga ko abakozi b'Imana ntibigisha abantu byose, babigisha inusu. Ariko Kristo yavuze ngo mugende mubigishe ivyo nabageze byose, hanyuma mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Rero bene data, imvugo bakoresha ngo bigisha igice ni gitangaza. Urumva umuntu yigishijwe igice niyo abatijwe ntaba abatijwe akwije ibisabwa n'amategeko. Nuko rero kwigishwa byose ivyo Kristo yabagennye gukora. Ivyo navyo turabishikako mukanya. Nibaza ha kuntahuye, nibaza kuri kurumva ico ndiko ndavuga kubijanye no kubatizwa. Kubatizwa ni umaze kubatizwa hariho ibintu bikubonekako. Nagomba mfate ibintu nka 4 umuntu ashobora kuboneka ko iyo yamaze kubatizwa. Icambere ni ukugenda nk'uko Kristo yagenda. Ico ni kimenyetso ca mbere kigaragara ku muntu yamaze kubatizwa. Ubisoma muri Yohana wa mbere igice ca 2 umurongo wa 6. Aho niho tubona ayo majambo. Ikindi ca kabiri nuko umuntu ashira umutima kubiri mu ijuru. Nayo majambo araboneka Abikolosayi 3 umurongo wa mbere kugeza 4. Singomba kuyasoma, ariko ufise umwanya ushobora kuza kuyasoma. Ikindi kimenyetso ca gatatu kiboneka nuko ukora ivy'Imana ishaka. Amajambo nayo akaboneka muri Petero wa mbere igice ca 4 umurongo wa mbere kugera 2. Aho niho hari amajambo. Icya 4 ushobora kubona kuri uyo muntu ni kubabazwa, yiteguye kubabazwa, kuko umwanya wari wose wazwi ikibazo kikugora cyangwa kikubabaza, kikumenasa mu mutwe, kubabazwa nk'uko Kristo yababajwe. Ibyo kandi urabigendana witeguye kuzobabazwa nk'uko Kristo yababajwe.
Ayo majambo rero tuyashyire mu mutima mu muzirikanyi, aboneka muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 21. Rero ayo majambo nayo kandi ibintu biboneka ku muntu yamaze kubatizwa mu njamake, ibintu byo bikwiye kugaragara kuri we. Mukiva ibintu bitagaragara kuri we, haba hariho ikintu gihaze, nubwo yabatijwe agenda mu nzira zitameze neza. Rero kubatizwa nababwiye ngitangura ni ikimenyetso cyo kwinjira mu muryango w'Imana, kandi ni ikimenyetso cyo kwizera ubutumwa bwiza. Kubatizwa kandi bitubwira ko ari ukunyurwa n'ijambo ry'Imana. Ni byane n'ijambo navuze ubwa mbere, ikimenyetso cyo kunyurwa, cyo kumva ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Riza nabari kure nabari hafi, abari hafi nabari kure. Ijambo ry'Imana maze kubegeranya, abari kure ni bande? Ni twega abanyamahanga tutari Abisirayeli, abo twigijwe hino n'urukundo rw'Imana. Igihe Abisirayeli banse ukuri, Yesu yahindukiriye abanyamahanga. Turabona na Paulo ko aravuga ubutumwa mu Bayuda, baranka kubwumva, ariko abonye babwanza abwiza ati aha, mpindukiriye abanyamahanga. Abanyamahanga twari kure y'umuryango w'Imana, ariko kubw'urupfu rwa Kristo, ku ijambo ry'Imana ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Ntabwo ryavuze ngo umwisirayeli amwize, ariko umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Nuko rero ijambo ry'Imana ryegereje abari kure n'abari hafi, maze baremera barabatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye amajambo tubona vyakozwe n'intumwa 2 igice cya 2 umurongo wa 37 turageza 42, turabona aya majambo icatubwira. Dusome. Benshi bahindukirira Imana kubera iki? Ijambo ry'Imana. Navuze yuko kubatizwa ari kimenyetso cyo kumvira ubutumwa bwiza. Bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero abishura ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Kuko isezerano ari ry'abari kure bose, abazohamagarwa bose n'umwami wacu. Amen. N'amajambo meza cyane. Isezerano ni ry'abantu bose, abazohamagarwa n'umwami Yesu kubw'ubutumwa bwiza. Hano haruguru ngo bumvise ijambo ribacumita mu mutima, barabazanya bati, bagabo bene data tugire gute? Arababwira ati, mwihane, mubatizwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu. Aya n'amajambo meza. Kubatizwa ni ikimenyetso cyo kunyurwa n'ijambo ry'Imana. Hano bavuze bati, tugire dute? Petero umukozi w'Imana avuga ati, mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanaguwe, mubatizwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Murumva ikimenyetso cyo kubatizwa, ibimenyetso biranga kubatizwa cyangwa kubatizwa uko bisobanura. Nibaza ko musobanukiwe n'aya majambo ajanye no kubatizwa. Icyo ni igice cya mbere, nkuko navuze nti nza kubivuga mu iki kubatizwa mu bisanzwe, umubatizo ubwa mbere, hanyuma noneho gusubira kubatizwa. Rero igice cya mbere cyerekeye umubatizo ndagerageje kucerekana ingene bigenda twisunze ijambo ry'Imana. Twavuze byinshi. Kubatizwa no kwinjira mu muryango w'Imana. Kubatizwa ni ikimenyetso cyo kwemera ubutumwa bwiza cyangwa kwizera ubutumwa bwiza. Muri make ibisigaye byose byeneye nako ni ikimenyetso cyo kwemera ubutumwa bwiza. Ako gace na kambere tugomba tugende mu gace kagira kabiri.